amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Kuri uno munsi ku genekerezo rya mbere ruheshi umwaka wa 2021 hahimbajwe Madaraka Day mu gihugu ca Kenya, aho ibirori vyabereye ku kibuga Jomo Kenyatta. Ingoma z'u Burundi zavugijwe, bikaba vyatangaje abanyakenya benshi batari bwabibone. Kuri uwa kabiri igenekerezo rya mbere ruheshi umwaka wa 2021 umupaka wo mu Gatumba wasubiye kugururwa icese n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, asanzwe kandi anarongoye komite y'igihugu ijejwe kurwanya ikiza c'umugera wa corona, Gervais Ndirakobuca. Genzi zisanzwe zica kuri urwo rubibe zashimishijwe n'iyo ntambwe, ariko imyidogo ni myinshi ko kubera ko amafaranga bariha mu kwipimisha ikiza ca COVID-19 ngo numurengera, bagasaba ko yogabanywa. Gihe abanyamahanga bariha amadolari y'abanyamerika 30, nayo abarundi bakariha ibihumbi 15 vy'amarundi. Kuri ico kibazo mushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana igihe yagendera izo nyubako zo gupimiramwo COVID-19 ari kumwe n'abaserukira OMS Burundi hamwe na UNFPA Burundi, yashikirije ko ico kibazo agiye ukivugana ko n'abandi vyega kandi ngo intango yama igora. Ikindi kibazo ngo nuko imvukira zo mu Gatumba zahora zijabuka zikoresheje karangamuntu, kuri ubu ngo ntivyemewe. Ngo mbere vyaraborohera ko bajabuka berekanye karangamuntu zabo ko ari imvukira, aho baca bakoresha laissez-passer individuelle imara imisi 3, bahora batora aho nyene ku mupaka ku mafaranga 300 y'amarundi, ariko ngo kuri uyu munsi ntibari bemerewe kujabuka, kandi bagashikiriza ko bibagora gusubira mu gisagara kurondera laissez-passer ya PAFE canke CPGL. Nayo uwujejwe uruja n'uruza ku rubibe rwo mu Gatumba ashikiriza ko hari itegeko rya leta ryasohotse ry'uko atawukijabuka akoresheje karangamuntu. Rero ngo mu gihe bakirindiriye ko haza iririvuguruza, bazoguma bakoresha itegeko risanzwe rihari. Ikindi kibazo naco ngo nuko abugaraniwe mu gihugu ca Kongo kuva COVID-19 itangura bari bagiye kuramutsa imiryango yabo, nabo ngo ntibari bemerewe kujabuka, ariko nk'uko ujejwe uruja n'uruza ku rubibe abishikiriza ngo ikibazo cabo kiriko kirigwa. Mu gihe hari hamaze iminsi hari impari nyinshi hagati y'abaririmbyi hamwe n'abamenyeshamakuru bakurikirana umuziki mu Burundi, bagirizwa gushira imbere ababa babafumbatishije amafaranga canke babaronkeje utundi turusho. Frank Tumwekwase, umuyobozi wa radio Buja FM, yashikirije ko guhera ubu atamuririmbyi azokwinjira muri studio ya Buja FM canke ngo yamamarizwe ibikorwa ariko arakora atabanje kuriha iyo radio, ngo ni mu ntumbero yuko hataba nkunzi mu kuvuzwa canke gutumirwa mu biganiro. Mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rwabaye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya mbere ruheshi, Colonel Jonas Jemirimana arongoye umugwi nshingwantwaro mu gisata kijejwe inyubako mu gisirikare c'u Burundi RMC mu mfunyapfunyo, yashikirije ko kugira ngo ico gisata arongoye gishobore guhiganira amasoko ya leta nk'ayandi mashirahamwe y'inyubako, ngo hakenewe imiliyoni zirenga 2 z'amadolari y'abanyamerika, kandi ngo hakenewe kujaho urwego ruhuza amashirahamwe y'ubwubatsi.
inyuma y'uko umufasha wiwe amutwaye abana. Umukenyezi azwi ku izina rya Sylvie Hichinuka wo muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura arataka leta ngo imufashe kurondera abana biwe kubera ko atazi iyo batwawe. Avuga ko uwo mufasha wiwe asanzwe agendera ku nyigisho z'uwitwa Zebiya, gutyo akajuragiza abana biwe ngo amashuri ngo ntazobashikana mw'ijuru. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Tadeo Ndikumana ari kumwe n'uwaserukiye ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS Burundi n'uwaserukiye UNICEF Burundi bakoze urugendo rwo kwiha igicapo c'uko amagara y'abateshejwe izabo n'imyuzurira begeranirijwe muri Kinyinya ya kabiri cifashe. Bakaba bitwaje imisegetera, amasabuni n'imiti. Muganga Tade Ndikumana yashikirije yuko bagiye kuvugana n'abajejwe amavuriro akomakomeye yo mu gisagara ca Bujumbura ngo azarakira abagwayi bateshejwe izabo n'imyuzurira atabatse caution kuko ngo ni bantaho nikora. Mwijoro ryo kuri uyu wa mbere mu ntara y'Ibitoke muri komine Mugina hari umutama w'imyaka 65 yaraye yishwe aciwe izosi kubera kwikekwaho uburozi. Musitanteri wa komine Mugina Julienne Ndayisaba ashikiriza ko amatohoza yatanguye kugira ngo abakoze ubwo bubisha bamenyekane hama bafatwe. Tutandukire amakuru y'inkino. Igihugu c'u Burundi kizohura mu rukino rwa kivukanyi n'igihugu ca Algeria kwigenekerezo rya 16 ruheshi uyu mwaka turimwo mu kibuga gishasha ca Orani. Algeria ngo kazoba arakaryo ko kwinjira ico kibuga hamwe no gupima abakinyi babo bitegurira shane yo mu mwaka wa 2022 hamwe n'igikombe c'abarabu kizobera mu gihugu ca Katari mu mpera z'umwaka. Mu ntumbero yo kwitegurira urwo rukino, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryatumye ko abakinyi 30 basanzwe bakinira mu gihugu c'u Burundi. Imyimenyerezo ikazotangura kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya kabiri ruheshi kuri Centre Technique Nationale mu Ngagara aho ni mu gisagara ca Bujumbura guhera igihe c'isaha 10 z'umuhingamo. Urwo rutonde akaba ari uru rukurikira: abakinyi bo muri Message Ngozi hari Rukundo Onesime, hari Nyanzira Amza, hari Urasenga Cedric, Karikera Ibrahimu, Bayizere Olivier. Abakinyi basanzwe bakina muri Musongati FC hari Wironja Ismael, hari Muryango Musa, Sabimana Isa Hubert, Kadogo Emery na Mugisha Josue Alberto. Abakinyi bo muri Kayanza United harimwo Ndikuriyo Patient, Mwene Bantu John, Rukundo Terence, Mabano Shabani ndetse na Rukundo Abdul Paple. Ku bakinyi ba Rukinzo FC harimwo Ndikumana Faustin, Shimirimana Ismael, Ngabirano Theodore. Mu mugwi Aigle Noir bakuyemwo Ngabonziza Blanchard, Masudi Narcisse hamwe na Ndikumana Asman. Mu basanzwe bakinira umugwi Flambeau du Centre harimwo Abdul Karim, Asman Amisi hamwe na Juma Mohamed, Nyandwi Gakiza Aime. Mu bakinyi ba Vitalo FC harimwo Nahimana Shassir na Shaka Trésor ndetse na Nzeyimana Jean. Umukinyi wa Interstar yatumwe ko ni Mbirizi Eric,
Yare FC ni Nduwimana Frank, umukinyi wo muri Bumamuru FC nawe ni Vyamungu Haur, ndetse n'umukinyi wa Atletico Academy Kitenge Alexis. Ni mu gihe mumenyereza mukuru ari Jimmy Ndayizeye. Turabibutsa ko umugwi wa Algeria wowo watanguye imyimenyerezo ku munsi w'ejo wa mbere igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2021. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Mwakoze.